bashigikira mwese mubona ndaza gutwara 5,000 n'amahiganwa ya mbere aya kabiri rero ya kabiri bisaba yuko tuzobahuza n'abandi kugira tuze kuraba umuntu aza kuginga nyinshi gusombya sivyo none nagiye severi zani nganga anya nimuzani nganga anya ibintu bigende neza ndabona umenga hariho abagabo abashigikira ewana murabona yese kundi bacuro TV murabona yuko Yes bakunzi bacuro TV nabaramukije kuri mikoro muri kumwe na Jasmine Masamba nyuma ya kamera ni Alex urabana nyabaha amasarama meze neza cyane uno munsi rero murabone ko tugende mu mahiganwa ni competition yo kugena uvuga yuko bagira bazane imiceri ibintu bishibwe bitandukanye ariko nibifungurwa abafana murahari mumeze neza murabona murabose ninde muza guha amahirwe ukaza gutsinda gahanye ninde muri mwe ninde agiyumva yuko aza gutsindira 5,000 niyatanga kumara ubundi mugabo dutanga umunota ukarenga unge mutarazimara bizoba byakunaniye uravyumva bitanu nta byo tuza kuguha wowe sahane yinjya kunuzenya ku munota ambaho buri gisigo uzowamatse wowe bimeze gute umunota uzo wamazinga Umunota ndakubana ifyese cyenda kubana wona bimeze gute umunota uzo kuba wahejeje byose wafyefyeno je ndabona yo kobwa mu mpangu dusane nka dutatu umunota umwe dusane dutatu umunota umwe numva umenga abafana nakesi abafana numva umenga bako barabashigikira mwese mubona ndaza gutwara 5,000 n'amahiganwa ya mbere aya kabiri rero ya kabiri bisaba yuko tuzobahuza n'abandi kugira tuze kuraba umuntu aza kuginga nyinshi gusombya sivyo none nagiye severi zani nganga anya nimuzani nganga anya ibintu bigende neza amazi mwese yegereza igikombe mu maguru mwese yegereza igikombe mu maguru mwese yegereza igikombe mu maguru yegereza igikombe mu maguru yegereza igikombe mu maguru manza murindire gufungura manza murindire manza mundindire gatonye njya bose bazizana bazizane murumva yuko ibintu bimeze neza abafana mubona ndaza kubita baza gutwara 5,000 ngahanye Militari ngahanye habe manze mbaze ba mama kwanza none ni sawa muraba anyura rinde aza gutwara 5,000 aza gutsinda ubundi gufungura uyu no aza gutanga yego ana mahigo ari kwitere ego no kwereka uramubona uriya azinanye aya mahiganwa y'abagabo ubusumbu bundi gufungura muri mwebwe mubona muyishimiye kwanza murayishimiye reka rero kwanza tubanze tubarabe yuko baza kubishobora ibintu byose bigende neza tugende umunota tuza gutanga umunota kandi umunota weze umuntu atarabimara bizoba bimunaniye inoti ya 5 ntayatwara competition ya mbere murafungura kuyigira kabiri tubabaha 5,000 ubuze yatsinze ubundi sivyo none murabyemera muremeye turemeye tugende 1 2 3 murabona yese kunzi bacuro TV aba nabantu bariko barafungura two dutanga ama competition umuntu wa mbere afungura cyane kuri tuwundi murabona yuko tobora hari amatoro ko bimwe bibananira abafana muri commentaire abafana muri commentaire ni mwebwe muza gutanga commentaire yiwanyu twayikeneye abafana ndabona umenga hariho abagabo abashigikira ewana murabona yese bakunzi bacuro TV murabona yuko
Yesu bakunzi ba Chuo TV amahiganwa novuga yuko ngaha mu Burundi niboneka rimwe izi ni competition rero novuga yuko Yesu bakunzi ba Chuo TV ngabona yuko ibintu ni hatari sana. Stop. Yesu bakunzi ba Chuo TV, bakunzi ba Chuo TV. Watsinze. Ngo wabanye umuntu yashobora gutsinda umunota. Bimeze gute? Raba kamera watsinze, raba kamera. Umukomera amashi. Yesu bakunzi ba Chuo TV, uyu no murashobora kujya umunota umwe akaba mazisani yinja ibya amafaranga 2,000. Ibintu mbona menga biraryoshe. Uzumva gute ko kutsinze? Numva nezerewe gose. Akazira kawe witwa gute? Shimira Imana Isa. Abana ba kabiri novuga yuko inge ntibarazimara. Shimira Imana Isa ndabona yuko inge yashoye kumara umunota umwe bari bahejeje ni sahani yiwe. Hariho n'abantu bavuga ko batari sahani. Bakunze ba Chuo TV. Murabona yuko haburana babiri hagatsinda umwe. Mani wewe kumbe narenzi yuko abo twazana rero usanga bakaze bo bamara match bimeze gusa Vanessa gose musukire reka ndagusukire ndagusukire kuri champion kweli Yesu bakunzi ba Chuo TV aya n'amahiganwa novuga yuko tuzokwama tuyakora misi yose kugira tuze turaraba yuko kweri mu gihugu dufite abantu yuko mbe ujye ushobora ibiro bingahe umuntu akubwiye aguha ibiro ushobora kwikorera wo kwikorera ibiro bingane ni jana navyikorera ibiri jana wa mugabo yamara ingazi 2,000 ku munota umwe yavuze ko ushobora kwikorera ibiri jana abare nibo dukeneye mu gihugu yuko umuhaye n'umuziga adashobora kuvuga yuko byo munanira umuntu yafungura n'umuziga bawushoboye Wego ndabona ko byabananiye. Muyumva gute no kuba mwatsinze? Sha twagerageje ariko mu mahiganwa kuri kira tuzoraba natwe tuvyitwaremo neza cyane. Uri sire yuko uzogaruka mu yandi mahiganwa. Ngiye mu myitozo ewana ikaze ngiye gukora imyitozo ikaze mu ewana mu higanwa ari kuri kira nzoritwara ryose. Usanze wari imeze gute? Kabisa Bakugona gake. Je ndibaza muri uyu mwanya ndumva mena nta kibazo cyangoye na kimwe gusa ikintu cyabaye. Sha mane twahuye n'umuntu amenyereye ikipe. Numwatatse ariko rero ubundi musukurikira ndumva ko nduba ndisiri yuko je nayo ntigizwa kuba uwa mbere yego okay ubundi musukurikira ngo azoba uwa mbere amahiganwa tuyabana twarurize ibindi cyangwa tuzokora indi sezo kandi tugire kubimeze gute turashobora kubanza gukora imyitozo kugira tuzoze tumeze neza indi sezo ndumva ni sawa bizobe bimeze neza yego Shimira Imana reka ndagushimire nibaza yuko amafaranga 5,000 ku yindi se zigira kabiri wewe uzogenda uyatahanye kandi usanzwe yubahe Jemba ngaho hefu kuyo zero ngaho umuntu azokurira déplacement kugira no kugaruka kugira ubone yuko kweri kwa dugu keneye twadushaka yuko turakora ama competition mesha giye atandukanye kugira twerekane yuko kweri mu gihugu hari abantu b'inguvu kandi gufungura singwara ni kubera umuntu abakomeye sivyo none Nevyo. None kumengura afise kudusona hagarara kwanza tubanze kwifotozanye kwanza. Cemba nkunda abantu babaniga nka mwebwe man. Cameraman ndibaza ifoto urayima ngahanye ibintu bimeze fresh. Shimira Imana. Ndibaza abantu ga aya ntubabatinya. Oya sibatinya. Cyangwa bajya abantu bagoma bavuga ngo uri anya ngo niwaza gutsinda nibo batumye ushiramo inguvu. Akajambo kamwe ku bantu ko baradukurikirana icyo ubasaba kugira baze gushirira ko commentaire bavuga ati wana uwatsinze n'uyu. Joe. Je natsinze kubera watsinze. None kumenga mu mihogo ntihameze neza raba tumunywa amazi basi namba byanze. Sivyo none. Ndamundi umuntu asora kaje siko none.
bakunzi ba Shiro TV urabona yuko aya namahiganwa novuga yuko azokwama abaho turifuza support yanyu muzoze tubasaba misose tubasaba mukana subscribe na comment kugira muzoze murabona byinshi bigiye bitandukanye amahiganwa nkaya anya ntazabacike iyi ni sezo ya mbere kuyinigira kabiri tuzozana abandi hanyuma nabo bakore turabe hanyuma kandi duca twongera tubahuze naba anya hanyuma duca twongera dutange kagashimwe kugira ibintu bigende neza turabakunda cyane mbona mukana subscribe na comment ciao ciao